Ndakuramukije, ndaguhaye ikaze mu kiganiro ijambo rizima. Ikiganiro kigufasha kumviriza ijambo ry'Imana, igitabo ku gitabo, igice ku gice. Uno musi dusoma mu Icete Pawulo yandikiye ab'i Galatiya, igice ca mbere. Umwe yavuze ati, igihe cose wugure Bibiliya uyisoma, ni nk'aho Imana yugurira akanwa ngo ivugane nawe. Ndaguhaye ikaze, uri kumwe na Oswald Shimirimana. Ab'i Galatiya, igice ca mbere. Indamukanyo. Pawulo, intumwa itatumwe n'abantu, kandi nta muntu yabariwe kuntuma, ariko natumwe na Yesu Kristo, n'Imana Data wa twese yamuzuye mu bapfuye. Ufatanije na bene data turi kumwe bose kubandikira mwebwe abo mashengero i Galatiya. Ubuntu n'amahoro be muri mwebwe biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami wacu Yesu Kristo, yitangiye ivyaha vyacu ngo aturokore muri iki gihe kibi c'ubu, nk'uko Imana yacu yagomvye niyo Data wa twese. Icubahiro kibe icayo ibihe bitazoshira. Amen. Pawulo atangazwa nuko ab'i Galatiya baretse ubutumwa bw'ukuri. Ndatangajwe nuko muriko murareka vuba muco yabahamagaye kubw'ubuntu bwa Kristo, mukemera ubutumwa bunyuranye n'ubwo, kandi ata bundi buriho. Ariko hariho abantu babahagarika imitima, bakagomba guhindura ukundi ubutumwa bwa Kristo. Ariko naho yoba ari twebwe canke umumarayika avuye mw'ijuru, ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo twababariye, arakavumwa. Nkuko twavuze ubwa mbere, n'ubu nongeye kubivuga, ko nihagira umuntu ababarira ubutumwa bunyuranye n'ubwo mwemeye, arakavumwa. Mbega ubu ni ishimwe ry'abantu ngomba, canke n'iry'Imana? Canke se ndondera kunezereza abantu? Iyo mba nkinezereza abantu, simba ndi umushumba wa Kristo. Ubutumwa Pawulo yavuze yabuhawe na Kristo. Ku vy'ubutumwa navuze, ndabamenyesha bene data yuko atari ubw'abantu, kuko nanje ntabuhawe n'umuntu, kandi sinavyigishijwe, ariko ni Yesu Kristo yabumpishuriye. Mwumvise ingeso zanje nari mfise kera, nkiri mw'idini y'Abayuda, ingene nahiga ishengero ry'Imana birengeje aritikiza. Kandi mu bwoko bwacu narushije benshi umwo twarukanye kuja imbere mw'idini y'Abayuda, kuko nabarusha kugira ishaka ry'imigenzo twarazwe n'abasogokuruza. Ariko aho bihimbariye Imana, yandobanuye nkiri mu nda ya mama, ikampamagara kubw'ubuntu bwayo, guhishurira umutima wanje umwana wayo, ngo mvuge ubutumwa bwiwe bwiza mu banyamahanga. Ako kanya sinagishije inama abafise inyama n'amaraso, kandi sinaduze Yerusalemu kubantanguriye kuba intumwa, ariko nagiye muri Arabiya, kandi hanyuma nsubira i Damasiko. Maze imyaka 3 iheze nduga Yerusalemu kwibonanira na Kefa, mara iwe imisi 15, ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye atari Yakobo mwene nyina w'Umwami Yesu. Ibyo ndabandikiye, ndabivugiye imbere y'Imana, simbesha. Maze nja mu ntara z'i Siriya n'i Kilikiya. Abo mu mashengero y'i Yudaya yo muri Kristo ntibari bwambone, ariko bumva gusa abamvuga bati, umwe yahora aduhiga mbere, ubu asigaye yamamaza ivyizegwa yari yagerageje kuzimanganya. Nuko bahimbaza Imana ku bwanje. Uhoraho aguhezagire akanya kose ufata wumviriza usoma ijambo ry'Imana.